nitwa Nzeyimana Domiciano ndi umwe mu batanguje urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Ruhete ruri ku mutumba Gasarara zone Nyabibondo intara ya Bujumbura. Urwo rugomero rero twarutanguje mu mwaka w'ibihumbi 2014 kugeza uno munsi rero turakwije imyaka 10 dutanguye kubaka urwo rugomero rw'umuyagankuba. Tuhejeje kuzunguruka hirya no hino kuri urwo rugomero, mbega mwabitanguye mwisunze iki? Twebwe inyuma yaho intambara tubonye igabanutse twararondeye ikintu cyozana umwizero mu bene gihugu kikegeranya bene gihugu tukaronka n'ico duteramirako, tuca twiyumvira kugendura rurya ruzi bita Ruhete, tuca tubona yuko dukwiye kuhubaka ikintu cozana umwizero mu bene gihugu kikazana n'ingenzi mu karere mu gihe mu ntambara atanu umuntu yaragitembera hino. Niho rero twaca tuja hamwe twubaka ako kagomero k'umuyagankuba kuva mu bihumbi 2014. Mu bihumbi 2018 twari dutanguye kwakiriza abene gihugu, eka abene gihugu baratwishimiye gose babonye ko intumbero tuyishitseko tugashobora gutanga umuyagankuba na mwaburya Regideso tutiteze ko muri iyi minsi ya vuba ishobora kuronsa umuyagankuba abene gihugu bo muri kano karere, ariko turazi ko leta mvyeyi idukunda iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo amakomine yose amazone aronka umuyagankuba, ariko nibyakunda byose ni byiza twebwe tuzobandanya dukora mu nzuzi zose tubona ko bishoboka ko twubaka utugomero duto duto dukoranye n'abene gihugu dukoranye n'intwaro karere akariko kose. Twabonye kuri runo rugomero hari ivyuma vyatwaye amafaranga menshi, mbega mwabigenjeje gute kugira mu bigure? Twebwe ubwacu tumaze kuja hamwe tugaterateranya ibyiyumviro twaciye dushinga ishirahamwe ryitwa Bahabona, twagitiriye icyo tugomba ko gushikako kuko twakwifuza ko tuba ahabona mu miryango iwacu. Twaregeranije udufaranga dushoboye kuronka mu mwaka wa 2015 niho twandikira ambasade y'Abadagi baraduterereye tuca tuguramwo amatiyo mwabonye hajya amazi ashungurukanamwo agiye kuzungurutsa imashini. Muri ico gihe rero niho twabandanya twongereza uburyo dufise utwuma tumwe tumwe tukaducura ku bacuzi tukaduteranya tukadusudira, hanyuma mu mwaka wa 2018 itara rya mbere rica riratangura kwaka. Uwo munsi twaravyinye turagira umunsi mukuru Imana iratubonekeye ku mutumba Gasarara. Mbega muravye nkamwebwe mwatanguje rino shirahamwe, yego mubona intambamyi mufise ari izahe? Intambamyi twagiye gukora ikintu tutamenyereye, kumwe bavuga bati uja mu kibira utazi ugaca inkoni utazi. Twabikoze mu buryo buke tubikorera ahantu hahanamye tutanamenyereye cyane kubikora, mugabo tugenda tugana ati naho turiko turaruha reka tuzoshike ku ntumbero turonke umuyagankuba muke mugabo mpaka tuwuronke. Rero imanga zaragiye ziradukorako zikasitura ibyo twubatse, hanyuma n'inkuba zikabiturira tukaca mugabo tubandanya ntitwadehukiwe, twagumije ko umutima n'amaboko twagumye dukora buke buke kugeza uno munsi. Mu mwaka wa 2022 niho twitura ikigo Payeje kiratwakira turaja mu ihiganwa tuca tuba aba kabiri turonka agashimwe kagira kabiri mu bushimwe bariko baratanga. Akanoti rero twarotsindiye ico gihe karadufashije akariro kaca kariyongera, twahorana
ingo zishika 50. Ubu kugeza ubu dufise ingo 129 zishobora gucana umuyaga nkuba mu nzu iwabo hakabona. Ubu bakora ku kibambazi mu nzu hakaca habona. Abana ubu barakurikirana ivyigwa ku mugoroba mu masaro de coiffure, ubu barakora. Hariho n'isengero ngaha mu micungararo, ni isengero niniya cane abakristo baho ya katolika biyubakiye, bakoresheje uyu muyaga nkuba wacu mu gusudira bafadikanya ivyuma. Hariho n'ivuriro nyene naho ryo nyene ryubatswe, uwo muriro wacu barawikozeko kuko wari ugeze kuri volte zingana 245. Murumva yuko wari umaze kugira inguvu. Hanyuma amaradiyo aduza amajwi, amabafure, aha mu masengero yo mu micungararo barabikoresha bakoresheje uyu muyaga nkuba, tutibagiye ko ubu mu miryango benshi bafise amatelefone, dushariza kuri uyo muyaga nkuba nyene. Nuko turaheruka kubona mutahukana agashiruka bute k'umukuru w'igihugu mu nkerebutsi. Yego. Ako gashiruka bute kasahirije iki muri kino gikorwa cayo? Turiko turisuganya, twarakakiriye kandi turakengurukira nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kubona twarashoboye guhiganwa n'abandi mu migambi 10 yari yatowe mu rwaruka rwitwaye neza. Twebwe rero twaciye tuba ba kabiri. Ako gashiruka bute rero twaronse, ubu turiko turarondera ibindi bikoresho kugira ngo ibyari bishaje byononekaye tubisubirize. Ubu rero turi ko mu gikorwa cyo gusanura, mugabo turacegeranya ibikoresho. Guhera ku munsi wa mbere w'indwiza tuzoba dutanguye gusanura. Ajya amatiyo yose mwabonye ajya arashaje, aramena amazi, tuzoyasubiriza. Ngira aho mwazananye hari hano mwabonye amatiyo tumaze kurunda, ajya rero nayo tumaze kugura. Hariho n'ayandi akiri mu nzira ariko aregereza gushika, ku munsi w'ejo tuzoyashikana. N'ibindi bikoresho birahari turiko turabigura kugira ngo turabe yuko n'umwimbu wokongerekana w'umuyaga nkuba. Ingo zahora zicana turiteze yuko zizoca ziyongera. Turavye ku mashuri hirya no hino, ubwo umuyaga nkuba ntuba ari mukeyi, bigatuma abanyeshuri batiga neza, canke ku bitaro ugasanga umuyaga nkuba bafise ni mukeyi, bigatuma badashobora kurangura ibikorwa vyabo nkuko vyari bitegekanijwe. Mu bisanzwe nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, ariko twebwe turakenguruka kuko ibyo ntitwabiziga, ariko kubona abene gihugu bashobora kuronka umuyaga nkuba wiyubakiwe nabo nyene, mu gihe tumenyeye mu Burundi ko ingomero z'umuyaga nkuba zubakwa n'abashinwa canke abazungu. Ibyo turashima uko biba biri kose, abene gihugu barakenguruka kubera ko amashure awukoresha si menshi, canke abanyeshure si benshi cane. Ni muri izo ngo 129, ivuriro naryo ni rimwe. Ego amasengero ubu unya ukoresha ageze kuri 3, mugabo n'abandi biteze ko hamwe twoheza gusanura tukabona wiyongereye, nabo nyene tuzobakira kugira ngo nabo nyene baronke umuriro bakoresha mu masengero iwabo. Ubu kugeza aho mugejeje ibikorwa byanyu, mubona mwose abiki abantu canke mwose bufasha ubwahe? Nubu unye turacasaba gushigikirwa, gufatwa mu mugongo, kuko nubwo tugomba gusanura mwabonye yuko ibikeneye gusubirizwa ni sibike biracariho. Ubu rero twe twaciye turaba bikuru bisa n'ibyononekaye, nibyo tugira duhereko. Ibindi nabyo tuzoza turegeranya udufaranga uko twahora tubikora, n'abene gihugu bawucana kubera aribo bawubatse, barariha udufaranga duke twa maintenance kugira ngo umuriro ugume uboneka. Twebwe rero tuguma twitwararika yuko umuriro uboneka imisi yose ku murango no mwijoro. Nuko murakoze. Murakoze nawe. Nitwa Sinzobatungana ya Mwari. Twebwe nanze nkaba
ndi mu bagize mu kubaka urwo rugomero, nkaba ndi umukenyezi umwe twafasanize n'abo bandi. Hama n'ukuri twarashimye turakenguruka rwose ukuntu Imana twagiye tubona uwo mucanwa wuboneje. Ubundi jewe nkivuka ngikura aha muri aka karere iwacu hari ahantu hatabaho nkuko bagiye babivuga, intambara yo yari yazisongera isibe. Hanyuma ubu unye n'ukuri turashima tukakenguruka, ubu unye turacana umucanwa ukuri kwamye, abanyesuri bakiga mw'ijoro. Jewe ndafise abana muhira bariga mw'ijoro, iradiyo tukavuza, umutama akavuza akaradiyo, nkuko bagiye babivuga aha kw'ishengero niryo twinzirirako mu gusudira, niho twakoresheje. Waradufasize ibintu byinshi cyane, nico gituma twashimye kandi tugashimira n'abantu bariko baradufata mu mugongo, na cyane cyane dushimira n'umukuru w'igihugu ariko akwirikirana ivyo bintu kugira ngo adufate mu mugongo. Atiyumviye ati ivyo bintu abo bantu biyadukanize, n'ukuri Imana iguma imuhezagiye. Hama iterambere iwacu riguma ryiyongera, riguma riza. Iterambere ry'iwacu turacana umuriro ku muyaga nkuba. Urabona kare twebwe tugikura ku mugoroba abamama bavuga ati genda murondera ibimorimori, imikenkekenke, tukagira imikenkekenke mu gucumba ubugari, abana bakamureka. Ariko uno munsi ukoma ku kibambazi umuriro ukaba wuje. Uno munsi wihinda ahantu amazi ukavomera aho nyene. Uno munsi ibyo twebwe twabiboneye hepfo mu gisagara. Nukuri Imana yarakoze, ntawe utokenguruka.